bubahwa bakozi ndongozi mukora mu ntara zitandukanye zigize intara nshasha ya Gitega, bubahwa ba misitanteri murongoye amakomine agize intara nshasha ya Gitega, bubahwa abakozi bo mu nama nkenguzamateka, bubahwa abamenyesha amakuru, bubahwa mujejwe gucungera umutekano mpereye umubahwa komiseri wo mu ntara ya Mwaro, bubahwa bene gihugu umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye. Tugira amahoro, tugira amahoro, sangwa amahoro, ubumwe, umutekano, ubutungane n'iterambere ridakumira mu ntara nshasha ya Gitega. Uno munsi rero twakoraniye ngaha mu ntara ya Muramvya nk'uko twari tumaze iminsi tubigenza mu zindi ntara Karusi na Mwaro, mu ntumbero yo gushishikara kumenyana kugira ngo tuze twinjire mu ntara nshasha ya Gitega tuzinanye, turi abavandimwe, dukundana nk'uko abitangiye imbere babivuze. Ni mu ntumbero kandi yo gufashanya gukora ibikorwa rusangi biduteza imbere twese, bigateza imbere imiryango yacu. Ni mu ntumbero kandi yo gusangira ikivi, mu ntumbero kandi yo gusangira n'ikiyago. Twahejeje ikivi, twagikukije, ubu naho dusangire ikiyago. Intara nshasha ya Gitega ni intara iri mu ntara kama ya Kirimiro, uretse ko hariho n'igice gitoya ca Mugamba. Nk'uko bakunda kubivuga ngo izina n'iryo muntu, reka rero n'intara ya Gitega ibe nshasha, ibe intara y'Ikirimiro, ibe intara igwiza umwimbu, ndetse ikazoba n'intara ishobora kuba ikigega cy'igihugu. Intara nshasha rero ya Gitega turazi ko igizwe n'intara ya Muramvya, Karusi, Gitega na Mwaro. Muri izo ntara rero zose, intara imwe yose ikaba yari yishangije uko ibayeho, uko yitunganije. Rero bene gihugu bubahwa mwese muri ngaha, uku kudasa kw'izi ntara zigize intara nshasha ya Gitega nibwo butunzi bw'intara nshasha ya Gitega. Umubahwa Jamari yabivuze ati hariho ibintu tutahora tubona nk'Ikarusi nk'igitego cy'ingano, ubu tugiye kugisangirira hamwe tukakibona, ndetse hariho ibiraya birima mu ntara za Mwaro na Muramvya, kumbure muri zindi ntara atari byinshi cyane, ariko ubu tukaba tugiye kubisangirira hamwe kugira ngo biduteze imbere, tugire amagara meza, dushobore gukora ibikorwa by'iterambere. Harimo n'ibibanza by'amaratiro, ibyo byose bikaba ari ubutunzi bugiye kwinjira mu ntara nshasha ya Gitega. Ariko ibyo byose tuze turabikora twerekeza mu gihugu kiriko kiratera imbere, mu gihugu cifashe mu mwaka wa 2040, mu gihugu cifashe mu mwaka wa 2060. Ivyo byose rero kugira ngo tubishike, twese turahamagarirwa kuba abantu bashize hamwe, gukorera hamwe, dufashijwe n'indongozi zacu zituje imbere, kugira ngo ibyo dukora byose tubikore dupfumbatiganye, dufatanye mu nda, twunze urunani, kugira ngo dushike ku iterambere rirama koko, dushobore kuba ikigega cy'igihugu, tube abambere. Abanyakarusi barakunda kuvuga yuko ari abambere muri byose, kandi nibyo ntawo bideha. Rero ni Imana kubagize intara nshasha ya Gitega ko dufise
abantu bashobora kuduha akarorero tubakurikire tubabaze tubagendere turabe ico gituma baba bambere mu bintu bitari bike. Tugire urugendo shuri tuje kurangura ubwenge bizodufasha kugira ngo natwe twubake turi kumwe twese intara nshasha ya Gitega, intara iteye imbere, intara ishobora kugaburira igihugu cyose. Tumaze kuja hamwe rero tuzosanga turiko turakora ibikorwa bishimishije. Hariho ngaho imuramvya hariho amashirahamwe arimo ibintu vy'imboga, abanyakarusi kumbure n'abanyamwaro, hari twese nagomba mvuge nk'ikijanye n'amabarabara. Amabarabara turafise ibarabara rya Mwaro, iryo barabara ni ryiza cyane turashimira Imana, ariko iyo umuntu yifuje kuhaca kugira ashobore gushika i Bujumbura, iyo yimviye yuko atahantu hahita arasuma, atahantu hahitana utuboga, iryo barabara acarireka nubwo ari ryiza, bakaca bahitamwo guhurumbira iri barabara rya Gitega, Bugarama, Bujumbura, kuko bazi yuko bahita baraharonka, bahita barasuma. Murumva rero yuko ibintu tuzojana mu ntara nshasha ya Gitega ni vyinshi cyane. Rero abenegihugu twese duhaguruke kugira ngo tugwize umwimbu, turanduranwe n'imizi, kwa kwikorera ikapo misi yose tuja gusuma, ahubwo twikorere ikapo dushora tujana mu masoko kugira ngo babandi badafiseho aho bashobora kurima nabo bashobore kuronka ibyo basuma, natwe turonke ibyo dufungura, tugira amagara meza, twongere turonke n'umusesekara dushora, tugashobora gushira y'amafaranga mu mufuko nk'uko ari icyifuzo cya nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu General Major Evariste Ndayishimiye. Nk'uko twari twabivuze, ibyo byose bizoshoboka ari uko rero twese tugiye hamwe. Iyo umuntu ariko aratembera mu ntara zitandukanye arabona ahantu hakiri amashamba, hakiri imisozi itambaye, hakiri novuga ahantu hatarimwe. Turasabwa rero kugira ngo aho hantu hose tuharime kugira ngo tugwize umwimbu. Hariho abantu usanga bafise amatongo manini, abantu bafise amatongo manini badashobora kuyarima, muca mwumvikana n'abatagira aho barima mu kubaha igipande cy'iwabo birimira kugira ngo nabo babarimire hahandi udashoboye kurima hose, akimbura nawe ukimbura, twese tugaheza tukimbura, tugafungura, tukongera tukaronka n'ibyo dushora. Hari uwavuze imbere ati n'uyu icegera cy'umuyobozi mwishikira mu biro bikuru by'umukuru w'igihugu yavuze ati ntimugire ubwoba bw'aho muzoshorera. Abantu bamaze kuja hamwe hariya ku mugwa mukuru w'ubutunzi, hariya ku kibuga cy'indege, turafise inyubakwa nziza yubakiwe abagwizatunga abifuza bose gushora ibifungurwa mu bihugu byo hanze. Iyo nyubakwa rero irindiriye uwo ari we wese, birasaba amategeko n'ibyo. Dufise indongozi nta na kimwe kidashoboka. Indongozi zacu rero zize ziregera bene gihugu, zibashire hamwe kugira ngo ibyo tuba twimbuye ntibipfe ubusa, dushobore kuronka iyo tubijana kugira ngo dushobore natwe kuronka amafaranga dushira ku mufuko. Ko twavuze yuko muri ibi bikorwa bidufasha no kuganira, biradufasha no guhanurana. Ejo bundi mwarumvise nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu avuga ati hariho intara 5 za nyuma mu gushobora kurwanya ikijyanye na fraude. Jewe nkibibona mu by'ukuri numvise umubabaro ko narinzi ko turi mu ntara zo hagati mu gihugu,
ibyo bintu bitatuvugwako. Ariko rero iyo umuntu akuravye cyane agutera kwiyambika. Turabe yuko iyo fraude ivugwa, tuyigwanirize hamwe. Murazi neza yuko ifraude ni ikintu kibi cyane gitungisha umuntu umwe ariko kigakenesha abantu benshi. Umuntu yakoze urudandazwa ruciye kubiri n'amategeko, usanga akenshi ashyira ku giciro gitoya. Wa muntu nawe ariko arakora urudandazwa rumeze neza aciye mu mategeko, ugasanga ibyo adandaza ugasanga biri hejuru, ugasanga ntaheza ngo ashorerwe, kandi ari watanga amatagisi, ari watanga amakori. Murumva yuko ari ibintu bitaryoshe cyane. Twese duhamagariwe kudoma k'urutoki uwo muntu wese tubona ariko aragira ibintu binyuranye n'amategeko agenga igihugu cyacu. Ibyo byose kandi rero tuzobishikako ari uko tumbatiye amahoro n'umutekano. Amahoro n'umutekano ni karahara mu ruganda ntibacura. Naho twogira gute ntidushobora kuzotera imbere tudatekanye mu ngo zacu, tudatekanye mu makomini wacu, ku mitumbi wacu, mu ntari wacu, mu gihugu wacu. Ni ukuvuga rero twese ntara nshasha ya Gitega dusabwa guharanira amahoro, tugateramira umutekano, na cyane cyane kudoma k'urutoki icyo cyose umuntu abona kiza gitosekaza umutekano w'abenegihugu, kugira ngo abenegihugu bigire ku kivi, abenegihugu biterera imbere mu mahoro n'umutekano. Murabona ko biryoshye cyane nk'aha dukoraniye ngaha atagiriho turatudurumbanya, biraryoshe cyane. Intara ya Muramvya na Mwaro murazi neza ko kera wasanga hariho utuntu tuza turacamwo. Utwo tuntu tugume hariya, twikingire, twube ibyugariro, twugarire kugira ngo ntagire ikintu kizoza gutekaza amahoro n'umutekano mu ntara nshasha yacu ya Gitega, maze tubone gutera imbere, tubone kuba ikigega cy'igihugu.